Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Hoba haraye hasohotse umugambi mushasha wa CFD wo kuzimanganya burundu umugambwe seneri. N'amakuru tumajeje gutohoza yerekana ingene perezida Evariste Ndayishimiye yashizeho akarwi gakomeye cyane kajejwe kugandagura zimwe mu ndongozi zikomeye cyane zo ku rwego rwo hejuru zikomoka mu mugambwe seneri. Ibyo byose bikaba biriko birakorwa mu ntumbero yo gufuta seneri ku butaka bw'u Burundi. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi anateye ubwoba y'ibiriko birabera mu iperereza ry'u Burundi, aho benshi mu Barundi bavuga ko ibintu biriko biraba biteye ubwoba kandi ari ibintu byerekana ko igihugu cy'u Burundi kigiye kwinjira mu bihe bidasanzwe, kuko iperereza ririko rirakora ibintu bikomeye cyane kandi biteye ubwoba, ariko bikaboneka ko nyine biba byagizwemwo uruhara rukomeye cyane n'abategetsi bo ku rwego rwo hejuru, kuko nta numwe wigira ava mu gacerere kugira ngo ku mabi aba ariko arabera ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu gisata c'iperereza, aho ibintu biriko birayangara, aho abarundi bariko baranyuruzwa bamwe bakanaburwa irengero. Nabyo nyine turabigaruka ko mu nido ry'aya makuru, tubabwire umwigeme yanyurujwe kandi bikaboneka ko yanyurujwe ku matati y'umuryango, ariko bikaboneka ko leta ataco iriko irakora kugira ngo itange umuco kuri ibyo biriko birabera mu iperereza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari n'andi makuru ahambaye cyane yerekana ingene perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe gutwara igihugu cy'u Burundi, kandi bikaboneka neza ko ataho ashobora gushikana igihugu, akaba ariyo mpamvu abarundi batanguye gusaba ko yatanga imihoho canke se bo bakamwikurira ku butegetsi, kuko biboneka neza ko uko agumya kurongora igihugu cy'u Burundi niko agumya kukica kurushaho, kuko abarundi baravuga ko mu myaka 3.5 iheze arongoye igihugu cy'u Burundi yangije byinshi, akaba ariyo mpamvu bashaka ko atanga imihoho bakamusezerera, ariko benshi bakabona ko n'ubundi ubusuma n'ubunyonyezi n'amabi ariko arakorwa atazigera ahagarara mu gihe intwaro yose ya CNFD itarasezererwa gaha mu gihugu cy'u Burundi. Byose nyine twabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Ico busabwa nta cindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Hoba haraye hasohotse umugambi mushasha wa CNFD wo kuzimanganya burundu umugambwe seneri, kubera ko umugambi wo kusambura bakoresheje kubacanishamwo ibipyoti babonye ko kwega karambaraye ku gihugu, ubu babahisemwo kuwufatanya n'iyindi migambi ngiye kubabwira. Kubera ko badakeneye kumva izina seneri canke izina honorable Rwasa mu matora ya 2025 2027, hateguwe safisha nshasha ico bise gukuramwo indobyi. Kubw'iyo ntumbero haraye hashizweho umurwi wo mwibanga ridasanzwe uzoza ugendereza indongozi nkuru za seneri, uhereye ku mukuru w'umugambwe seneri honorable Rwasa n'abandi babona ko bazobabera intambamye mu matora ya 2025 2027. Igikorwa bataziriye gufuta dosiye, gufunga abakozi ba leta, nyuma bakabasaba kwinjira mu mugambwe CNFD ku ngufu kugira barekurwe bace babajana muri prison bafungwe amezi 6, nyuma babafungure bamaze kwirukanwa mu kazi. Hoba hashizweho umurwi uzonyuruza wongere wice, no kuvuga uwuzonyuruza nta gasho azoshirwamwo, kugerageza ku buryo seneri itazongera kuvugwa, kuko icitwa indongozi nkuru uhereye kuri ikizigenza bazoba bamaze kubasafisha. Babonye indongozi za seneri ziheze ku rubuga rwa politiki, bazoca bashiraho ibipyoti bice byinjira mu matora ya 2025 2027, baserukiwe na Leopold nk'umukuru w'umugambwe seneri. Bazoce babashingikira mu matora mbere uko azoba yabaye kose ko yagenze neza.
kubera ko umugwi ugiye kwica no kunyuruza abaseneri wateguwe mu ibanga ridasanzwe, hazotegurwa icitwa ibiganiro bya gahemo byo guhuma amaso amakungu. Ibyo biganiro bizohuza indongozi za seneri z'ukuri zizoba zigihema zitapfunzwe cyangwa se zitishwe, ni ukuvuga abayoboka Honorable Agathon Rwasa bazobahuza n'ibipyoti ku ngufu, hanyuma batumvikanye hazoca habyuka akajagari batane mu mitwe, hanyuma ka karwi k'abicanyi gace kabajyamo gatangure kubica nk'uko nyine ubutegetsi bwabiteguye. Ibyo nyine bikaba biriko birategurwa n'indongozi zikomeye cyane zo ku rwego rwo hejuru zikomoka mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD, harimwo n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, aho nawe nyine ari muri uwo mugambi ugayitse wo gutsemba indongozi za seneri kugira ngo bazagere mu matora ari imbere ya 2025 2027 atamugambwe n'umwe ubateje ikibazo. Ibyo byose bakaba bari kubikora kuko babona ko seneri ifise ingufu zikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko benshi mu Barundi bagahanura Perezida Evariste Ndayishimiye guheba ibyo bintu kuko birashobora gukwegera akarambaraye igihugu. Tuvuye kuri iyo nkuru, amakuru yacu tabandanize kuri no nkuru iriko iravugwa cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho Corinne Nizigama yanyurujwe ku murango izuba riva, ariko akaba nta mutegetsi n'umwe arigera ava mu gacerere kugira ngo avugeho uwo mwigeme ari. Perereza ripfungiye hehe Corinne Nizigama? Kuva anyurujwe n'abakozi b'iperereza bamufatiye aho bita ku Masaro muri karitsiye Gasenyi ya zone Gihosha mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura ku wa mbere uheze ku mugoroba ku igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa mbere 2023, Corinne Nizigama ntarasubira kuboneka. Naho Corinne Nizigama yafashwe ntiyasubira kuboneka, ariko hari byinshi biriko biravugwa byabinyegeje ifatwa ryiwe. Naho Corinne yatabarijwe agifatwa, nta mutegetsi n'umwe aragira ico akoze kugira aboneke. Muri no nkuru turabasangiza ibyo tumaze kumenya kandi byerekana neza ko ibintu biriko birabera ngaha mu gihugu cy'u Burundi biteye isoni cyane kandi bibabaje. Corinne Nizigama ninde? Corinne Nizigama ni umwigeme yavukiye ku mutumba wa Mirama, zone Muyira, komine Kanyosha, mu ntara ya Bujumbura rirare. Corinne yarangije amashuri yisumbuye mu mwaka uheze, asanzwe ari umuhererezi mu muryango w'abana batandatu. Uyu muryango urimwo ibyumviro bya politike bitandukanye, bamwe n'indongozi zikomeye muri CNDD-FDD, abandi bari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Aha twatanga akarorero ka Olivier Kenesi, musaza wa Corinne Nizigama, akaba n'umunywanyi w'umugambwe MCD yahunze Uburundi abagamiwe n'umwe mu baryango bakomeye muri CNDD. Muri uwo muryango nyine hasanzwe hariyo amatati akomeye, ari nayo ashobora kuba yabaye intandaro y'inyuruzwa rya Corinne Nizigama. Amatati mu muryango. Umwe muri basaza ba Corinne Nizigama yitwa Astire, arubatse, ariko umukenyezi wiwe yamusigiye abana bato cyane. Kamwe kari gafise amezi 4, akandi imyaka 2, aja gupagasa mu bihugu by'Abarabu. Mu muryango Astire bavuga ko uyu mukenyezi yahebye Astire ageze mu mahanga, ubu haraciye imyaka hafi 3. Mu nyuma Astire nawe yahavuye aja gupagasa hanze y'u Burundi, araheza asigira abana umuryango. Corinne Nizigama nka Inasenge yari umwe mu barera abana ba musaza wiwe. Ku igenekerezo rya 31 ukwezi kwa 12 2023, inarume w'abana yitwa Steve Nduwayezu yahengereye abaryango ba Astire batabona, atora b'abana arabajana. Umuryango wa Astire waritwaye kwa opije kuri zone Muyira urondeza abo bana. Niho Steve Nduwayezu yafatwa ku igenekerezo rya 5 ukwezi kwa mbere 2024, bamubaza ayo abana bari. Mu muryango wa Astire bavuga ko baronse amakuru y'iterabwoba ava mu muryango wa Steve Nduwayezu, aho boba babwiwe ngo uwacu mumupfungishije hano ku Muyira, mweho muzopfungirwa mu gasho karimwo amazi canke ishinge. Ku isonga ry'abatera ubwoba mu muryango wa Astire bavuga umuryango wa Damiano Mbanyenimanga, se wa Steve Nduwayezu.
umukozi w'iperereza yitwa Samuel Ntaryabasobyi na Venarande Nahimana asanzwe ajejwe indero muri komine Kanyosha akaba n'umukuru wa CFD muri komine Mukaza mu ndinganizo shasha y'intara. Abo bavugwa ko bari bagumye banarondera amakuru ajanye n'aho Corinne Nizigama aba bamuhora ko yaguma akurikirana ikibazo c'abana. Inyuruzwa rya Corinne Nizigama kuwa mbere ku mugoroba Corinne Nizigama yari atashe avuye kuri zone Muyira ibisi yari imbere yamushikanye mu gisagara ca Bujumbura. Iya kabiri imukura mu gisagara imushikana mu Gasenyi. Aho hose ntiyari azi ko hariho inderesi yagumye imukurikirana itanga amakuru yaho ageze. Yururutse ibisi ageze aho bita ku Masaro Avenue Marembo muri quartier Gasenyi niho haza imodoka yo mu bwoko bwa voiture Toyota TI y'ibara rya gris ifise ibiyo bitabona n'imparati B0557A. Havamwo umugabo yambaye impuzu z'igipolisi acakira Corinne aramuterura aja kumwinjiza mu modoka. Corinne Nizigama yaravugije induru atabaza mu modoka haca havamwo umugabo afise inkoho ayitumbereza ku bashatse gutabara. Imodoka yakase itumbera aho bita ku mashuri. Ntawamenye irengero ryiwe. Mwiperereza ntibavuga ibiyo bashize Corinne Nizigama. Amakuru ava mu muryango wa Corinne Nizigama avuga ko imodoka yamenyekanye ko ariyo mwiperereza ry'u Burundi. Abaryango bararondeye mu busho bwose bw'Ibujumbura barabura uwabo. Mu nyuma niho bumva amakuru ko Corinne Nizigama yoba apfungiwe mwiperereza. Ariko naho nyine abo batumye ntibamubonye. Abaryango ba Steve Nduwayezu boba batanguye kumwagiriza ko Corinne apfunzwe azira umusaza we Olivier Kanese kandi ko azorekurwa umusaza we agarutse mu Burundi. Kumbure ni inzira yo kurondera ikibazo ca politike bokwitwaza mu gusigura impamvu Corinne Nizigama yafashwe n'iperereza. Ejo ku mugoroba Venerande Nahimana yarishikiye kuri zone Muyira gusaba irekurwa rya Steve Nduwayezu ariko ntibyakunze. Umuryango wa Damiyano mbanye n'imanga waremeye gusubiza abana ba Aristide. Ibi bintu bizohera gute mu Burundi? Hari ibintu biba mu Burundi biteye isoni kubona urwego rw'iperereza rwemera gukoreshwa mu matati y'imiryango ku rugero rwo kunyuruza abantu na kamaramaza. Iperereza ritwarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu rirongowe na General Major Ildefonse Habarurema nibakurikirane kino kibazo barondere iyo Corinne Nizigama apfungiwe bamusubize umuryango. Abakoresha urwo rwego mu nyungu bwite zabo babihanirwe ku buryo buboneka neza. Aho niho honyine amafuti nk'aya azohera mu Burundi kuko biraboneka neza ko ibintu biriko biraba ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ari ibintu bibabaje kandi biteye isoni. Akaba ari ibintu bibabaje biriko biravugwa ko ibintu biriko birabera mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye byerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe gutwara igihugu c'u Burundi kandi bikaboneka neza ko igihe kigeze kugira ngo abarundi bamwikureho. Hari n'amakuru avuga ko Corinne Nizigama ashobora kugirirwa nabi mu iperereza kuko hari amakuru adahumuriza ariko aradushikira yemeza ko umwanya n'umwanya bashobora kumugirira nabi. Akaba ariyo mpamvu abaryango n'abanyagihugu basaba ko umuco watangwa kandi ko amakosa ariko arabera mu iperereza yahagarikwa na Perezida Evariste Ndayishimiye kuko urwo rwego rw'iperereza rutwarirwa mu biro iwiwe. Akaba ariyo mpamvu benshi mu Barundi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye adatoreye inyishu ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu c'u Burundi ibintu bishobora kumuyangarana kuko biramaze kuboneka ko ibintu bimaze kugera ku rwego rurenze aho nyine umunyagihugu asigaye anyuruzwa ku murango izuba riva kandi akanyuruzwa atakosa na rimwe afise ariko bikaboneka ko atarwego na rumwe ngaha mu gihugu c'u Burundi rwigera ruvuga kuri ayo mabi ariko arakorerwa abana b'u Burundi. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru kareka bateguriye wecu ubusabwa nta cindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.